nguko ukuntu abizera benshi twihutira kubaka amashengero, twihutira kubaka ibisata tujejwe, ariko imitima yacu ntiyigere ihinduka. Bene data, turaruhishwa n'ubusa kuko ivyo bingana no kubaka ku musenyi inzu yawe. None rero ni kubera iki Imana yavumye Kanani kandi atari we yacumuye? Impamvu nyamukuru Kanani ari we yavuzwe ni yihe? None rero umuvumo wavuzwe kuri Hamu ngo ufise aho uhurira n'urukoba rwirabura rw'Abanyafurika. Bashiki bacu na bene wacu dusengera urugendo rwo kuja mu ijuru, ubuntu n'amahoro biva kuri Data twese bibane namwe. Twongeye kunezezwa no kubabona mwagendereye urugo rwacu. No munsi turi bwugurure ubwira kandi icumba c'ubutumwa bwiza n'ubuhanuzi, aho tuza kubandanya ca cigwa cacu kivuga ngo ibimenyetso by'ibihe bitubwira iki. Ni murebe baragorovye twegereje mu rugo. No munsi kubera ko tumaze kuhakira ibibazo by'abakunzi bacu, twabonye ko byotubera byiza tubanje kugira ibyo twishuyemo kugira ngo bidufashe kubandanya dutahura ivyigwa byacu nk'uko biri mu rutonde rwabyo. Dufise ibibazo bibiri. Hari ikibazo cabajijwe n'umuvukanyi wacu Niyonsaba Derisi, aho yabajije isano ryoba riri hagati ya Hamu hamwe n'umugabane wa Afurika. Ni ikibazo cagutse cane kubera ko kitacinjiramwo n'ibijanye n'uruhu rwacu, n'ibijanye n'amoko ari muri Afurika n'ibindi byinshi bitandukanye. Imana nidukundira turaza kugica hirya no hino kugira ngo tumenye nimba aho bari isano riri hagati y'umuvumo wa Hamu hamwe na Afurika. Uwundi yagize ico abaza ni umuvukanyi wacu Nishemezwe Pio, aho yabajije ikibazo abaza impamvu Imana yaretse hakabaho abo mu rubyaro rwa Adamu abanza kwitangira imbere bakaja mu ijuru igihe hasi dusezeraniye ko izoza kudutora. Muri make yashatse kwerekana kumenga Imana yoba yarakoreje akamwana wa mama canke escroquerie. Turaza kubica hirya no hino nabyo Imana nidukundira. Mugabo kubera ko bino bibazo ari binini cane, twahisemo kwishura ikibazo kimwe c'umuvukanyi Niyonsaba Derisi. Turaza kucishura imbere yuko dutangura umugabane wa gatatu w'ivyigwa byacu turimo, hama ikibazo ca Nishemezwe Pio tuzocishura mu mugabane ugira kane wa kino cigwa cacu. Nuko rero mudutahure kandi Imana mwese bahezagire biciye mu izina rya Yesu. Dusenga Imana. Turagushimiye Data twese wo mu ijuru kubera ko dukunda, mu izina ry'Umwami n'umucunguzi wacu Yesu Kristo, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Urakoze kubera ko uduhaye amahirwe yo gushika muri kano kanya. Tugiye kumara kandi turo twiga ijambo ryawe, twongera twishura n'ibibazo bitandukanye. Turasabye uburinzi bwo mu ijuru ngo buzobane natwe, utuyobore kandi utwereke ibyo ushaka ko tureba, utubwire ibyo ushaka ko twumva, imitima n'imibiri yacu yezwe kandi itunganywe nawe. Ni mu izina ry'Umwami n'umucunguzi wacu Yesu Kristo tubisabyemo, amen, amen. None rero reka tubere kuri kino kibazo ca Niyonsaba Derisi. Twavuze ko yabajije ikibazo ashaka kumenya isano riri hagati ya Hamu hamwe na Afurika twebwe abirabure. Kino kibazo cyo kiragutse kubera ko ashobora kwinjiramo nkuko nababwiye ibijanye na Afurika n'urukoba rwacu rwirabura, hakinjiramo kandi ibijanye n'umuvumo Imana yavumye Hamu. Mbega no muvumo Imana yavumye Hamu urafise aho uhurira n'urukoba rwirabura rwa twebwe abantu baba mu gice ca Afurika. Mugabo kandi nitwabandanya twishura kino kibazo, haraza kwinjiramo ingingo y'ico twokwita evolutionisme. Hama kandi kino kibazo ku bantu basanzwe banegura ivyigwa vya Bibiliya baracinzizamwo ibijanye n'amoko y'ibihugu bitandukanye. Handi iwacu harinjizamwo ibijanye n'ivyo twokwita Abahima. Mu bihugu bitandukanye harinjizamwo ivy'Abanyankore kubera ko bafatira kuri uno musokuru yitwa Hamu, bakerekana ko uno Hamu afise ahahurira n'ibi by'Abantu, iby'Abahima, iby'Abanyankore, kumbure n'andi moko azengurutse Afurika.
mugabo kandi ibi byose nabyo biri mu mubumbe w'ico twokwita ikorosi rikomeye cyane rya Satani, kubera ko nabyo byinjira mu ishengero ry'Imana kandi bikarihungabanya. nta handi bifise inkomoko uretse ku munara w'i Babeli. Imana nitugwanire cyane. Bavukanye, ibi kugira ngo tubyige neza bidusaba kuguma mu nkuru ya Bibiliya turiko twiga, kandi ntituje kure y'iciyumviro dufise kivuga ngo ikorosi rya nyuma Satani yateguriye iminota nyuma y'urukino turimo hamwe n'imyifato ibereye yo gutsinda. Iyo nkuru ya Bibiliya itugarukana mu gitabo c'Itanguriro igice c'9 umurongo wa 18 gushika 27. Muri kino gisomwa tubona ingene Nowa yavuze ibidaja kuba ku rubyaro rwiwe. Ni inkuru ya Bibiliya iboneka nk'uko nayivuze mu gitabo c'Itanguriro igice c'9 umurongo wa 18 gushika 27. kugira ngo muhumbe neza reka tuhasome biciye mu izina rya Yesu. Bene Nowa basohotse mu bwato ni Shemu na Hamu na Yafeti. Ndashaka ko abantu turiko tubana tujana mu nkuru ya Bibiliya mwumvirize neza. Hano batubwira ko abana ba Nowa bavuye mu bwato ari Shemu, Hamu na Yafeti. Ano mazina atatu mwumve neza, ni Shemu, Hamu hamwe na Yafeti. Hamu niwe se wa Kanani. Mwumviriza aho biriko biraja, ubace binjizamwo ko Hamu ari we se wa Kanani. Mugabo kandi uwo Kanani ajemwo atararimo mu nkuru. Ibisomwa by'imbere byose n'inkuru z'imbere zose uwo Kanani ntiyigeze avugwa. Mugabo igihe bariko badondagura urubyaro rwa Nowa, Bibiliya yashizemwo Kanani ko abyagwa na Hamu. Naka mugafate mukazirikane abo uko ari batatu, ni ukuvuga abo batatu ni Shemu, Hamu na Yafeti. Kanani ntarimo. Abo uko ari batatu nibo Nowa yabyaye, nibo bakomotswe ko n'abakwiye isi yose. Abo uko ari batatu Shemu, Hamu na Yafeti. Muga mwibuke ko bashizemo uwundi muntu yitwa Kanani. Nowa atangura kurima, atera uruzabibu, anywa vino y'izo nzabibu, araboregwa. Impuzu ziwe zimuvako ari mw'ihema ryiwe. Hamu se wa Kanani abona ubwambure bwa se, abibarira bene nyina bombi bari hanze. Shemu na Yafeti babira umwambaro, bawukika ku bitugu byabo byombi, bageza imigongo, bafuka ubwambure bwa se, kandi amaso yabo kuko yararoye irya ntibabona ubwambure bwa se. Nowa vini muvuye ko amenya ibyo umuhungu wiwe muto yamukoreye, aravuga ati Kanani abaye ikivume. Ndashaka ko atumvikana neza bakunzi bacu mudukurikirana. Nowa yabyaye abahungu batatu, hariho Shemu, Hamu na Yafeti. Kanani si umuhungu wa Nowa, mugabo icaha canke se ikosa ryakozwe na Hamu. Mugabo bigeze igihe Nowa novuga ko atanga umuvumo, havumwe umuntu yitwa Kanani. Uwo Kanani rero ngo azoba umuja w'abaja kuri bene nyina, kandi Uhoraho aragahezagirwa. Niyo Mana ya Shemu, Kanani we nabe umuja wiwe. Imana yagurire Yafeti abe mu mahema ya Shemu, Kanani we nabe umuja wiwe. Imana idufashe cyane. Aha rero tugomba kumva neza. Muri iki gisomwa tubona Kanani avumwe, ntabwo ari Hamu nawe yakoze icaha. Si Hamu yavumwe, ariko havumwe umuntu yitwa Kanani tutaramenya neza ibyiwe niyo ya Java. Ndabingingere tubane kugira ngo ducukumbure ico birivuga kubijanye n'ino nkuru. Muri ino nkuru turahabona ibishushanyo byinshi cyane by'ibintu tutari twiteze. Mu by'ukuri twari kumva ko ari Hamu avumwe kubera ko niwe yakoze icaha. Muga mu gishingo c'uko havumwa Hamu, havumwe uwitwa Kanani. Ico ni igishushanyo gihambaye cyane c'ibintu tutari twiteze. Mbega ukuntu bitangaje kubona Nowa wari yashingiwe nawe n'Imana akagororotse amaze kuva mu bwato. Ikintu ca mbere yihutiye gukora avuye mu bwato kwabaye ukuboregwa ku buryo ata ibyambagwa byiwe. Ni ukuvuga ngo Nowa amaze kuboregwa, ikintu ca mbere yihutiye gukora kwabaye uguta ibyambagwa byiwe. Kandi twibuke ko Nowa ari umuntu Imana yashingiye intahe, ivuga ko ari umugororotsi, muga amaze kuva mu bwato ahinduka imboregwa. Naco ni igishushanyo kidasanzwe kigoye gutahura ukungena umuntu Imana yashingiye intahe
yahindutse mu kanya gatoya agahinduka imboregwa ku buryo ata ivyambagwa vyiwe. Imana nitugwanire cane. Iki kintu nawe yakoze cababaje Imana cane kandi kinaduha ishusho y'ukuntu mwene Adamu yibagira vuba. Igihe Hamu yariko afashanya n'abandi kubaza ubwato muri vya bihe vy'imibabaro ikabije, igihe batukwa ariko bakihangana na Hamu arimwo, ntawarazi ko umutima wiwe hishije umwuka w'ubugumutsi. Nguko ukabizera benshi dutamishwa no kubaka amashengero meza no kuba barurangiranwa byo gukorera Yesu, ariko imitima yacu itigeze ihinduka. Igihe Hamu yagorwa akabarana na Nowa mu kubaza ubwato, bakamara imyaka 120 ariko babaza ubwato, ntawarazi ko umutima wa Hamu hishije ubugumutsi no kutumvira abavyeyi. Nguko ukuntu abizera benshi twihutira kubaka amashengero, twihutira kubaka ibisata tujejwe, ariko imitima yacu ntiyigera ihinduka. Bene data, turaruhishwa n'ubusa kuko ivyo bingana no kubaka ku musenyi inzu yawe. Imana ntabwo izigera na gato yibuka ibikorwa vyakozwe bisunitswe na kamere yacu, nk'uko Hamu atazirikanywe ku myaka yamaze ariko abaza ubwato. Amaze gucumura, umwe mu rubyaro rwiwe yaravumye. Ufise ugutwi niyumve ico Mpwemu abwira amashengero. Imana nidufashe cane. Ariko rero igihushane gisumba ibindi kiboneka mw'Itanguriro igice c'icenda umurongo wa 25, nk'uko twabonye ingene Kanani yavumwe kandi cakozwe na Hamu. None rero ni kubera iki Imana yavumye Kanani kandi atari we yacumuye? Ahantu tugire tuhajane twumvirize neza impamvu Kanani, uwo tutaramenya neza uwo ari we yavumwe, Hamu yiramiye. Kubera iki Hamu yakoze ikibi hakavumwa Kanani? Ubwa mbere, impamvu ya mbere havumwe Kanani ntihavumwe Hamu, ni ukubera ko Hamu Imana yari yaramuhezagiye imbere y'uko agwa muri ayo mafuti. Ni muriboneka mw'Itanguriro igice c'icenda umurongo wa 1. Imana yamuhaye uruvyaro, igihano Imana yari kumuha naco cari kumutwara ubwiwe. Niyo mpamvu cahise gifata cahise cinjira canke se candukira canke se kiba muwo mu rubyaro rwiwe ari guhitamo ingeso ziwe mbi zo kutumvira. Nowa yavugijwe na Mpwemu vyaja kuzoba muri kazoza, avuga ivy'ubuzima bwabo zokomoka kuri Kanani, atari ukubasabira kubaho nabi, ariko kandi yabivuze mu mvugo ya gihanuzi. Igihe Nowa yavuga ibya Kanani kazomuja, ntabwo Nowa yaratangaje urubanza kuri Kanani, mugabo kandi yari mburi atanze. Mpwemu yaraje kuri Nowa amwereka ukungene urubyaro rwa Kanani ruzogarariza, ukungene abana bazokomoka kuri Kanani batazigera bumvira Imana. Abo bana rero bagomba gutorana umuvumo wa Hamu, kubera ko Hamu ntiyumviye. Ukutumvira kwa Hamu iyo kubera ko baguhaye indaro nk'abana bakomoka kuri we, byabagizeko ingaruka. Urashobora kwibaza ati kubera iki Kanani ari we yaciye avugwa ko ijambo ry'umuvumo muri bene se? Twibukanye ko Hamu nimwasoma Bibiliya, ntabwo Kanani ari we mwana yabyaye wenyene. Yabyaye abana 4. Umwana wa mbere yari yitwa Kushi, uwa kabiri yari yitwa Misiri, uwa gatatu yari yitwa Puti. Kanani yari umuhererezi. Mu majambo make yaba dukoresha imvugo y'ikirundi, uwari gutorana umuvumo wa se yari kuba Kushi, mugabo uwatoranye umuvumo wa se yabaye Kanani. Impamvu nuko Kushi, Puti hamwe na Misiri, bano bana batatu naho bari abanyabyaha, ntabwo baba abanyabyaha ngo bagere ku rugero nk'ubwo Kanani yagezeko. Kanani mu by'ukuri yahise nk'umugabane mubi, ahitamo kugomera Imana no kugarariza, bituma umuvumo wa Hamu usohorera muri we. Ntabwo rwari urwanko rw'Imana, ariko igihe umuntu ahisemwo, Imana iramureka agahitamwo, uretse ko ijwi ryayo ryama kuri we rimuhanura rimwinga agaruke murongo mwiza. Imana nidufashe cane. Mugabo kandi no muri bano bana 4 ba Hamu harabamwe ibibazo bikomeye cane, kubera ko abenshi barabafatira ko berekana ibijanye n'amoko atandukanye aboneka muri Afrika. Benshi berekana ko Ukushi ari we muntu yakomozwe ko
n'abantu abo twokwita ababantu. Iyi ni imvugo imenyerewe cyane mu mvugo y'isi. Berekana ko ababantu bavuye mu burengero bushira Afrika yo hagati, no kuba ibihugu bya Nigeria na Cameroon ya kera. Bakerekana kandi ko Ukushi yakomotswe ko n'abantu bitwa Abahima canke se Batutsi, bagaragaza influence za Afrika y'uburasirazuba. Aba bitwa ngo n'abakushitike, aho mu mateka mwavuga ko baje bava mu karere ka Afrika yo mu burengero bakaza kwa mu bihugu byo muri Afrika y'ibiyaga binini, ni ukuvuga muri kano karere k'ibihugu by'iwacu. Abo rero bakerekana ko baje bava mu bihugu bya Ethiopia n'ahandi. Gusa byose ntandi bifise ishingiro uretse ku munara w'i Babeli. Satani yiteguye kwinjiza amacakubiri mu ishengero ry'Imana ku rugero rw'uko n'uwahagaze abwiriza abandi bamuhanga amaso bakareba indesho y'izuru ryiwe, urutoki rwiwe hamwe n'ibindi. Abakozi b'abahinga kandi babishoboye bagiye canke barimwe amahirwe yo kwinjira mu ruzabibu rwa Kristo kubera umunara w'i Babeli wazanye amacakubiri mu ishengero ry'Imana. Ngubu buryo mu ishengero ry'Imana usanga inyigisho ngo Abahutu n'Abatutsi bafatiye kuri uno mugabo Kushi, bakerekana ko uno Kushi umuhungu wa Hamu afise asaniye na zino mvugo ngo Ababantu na zino mvugo ngo Abahima n'ibindi bitandukanye. Mugabo kandi byose bikagira inkomoko ku munara w'i Babeli, kubera ko ku munara w'i Babeli mwibuke ko ariho bano bana batatu ba Nowa, Shemu, Hamu na Yafeti batataniye. Muri yo mvugo rero abana ba Hamu uko ari bane, no kuvuga Kushi, Puti, Misiri hamwe na Kanani nk'umuhererezi, bafashe ivyerekezo bya Afrika. Bategereza kwigabanganya kugira ngo batatanire mu bihugu bitandukanye, kuko indimi zabo zari zimaze gutandukana, ntibari bagishoboye guhuza ngo babe hamwe. Rero benshi berekana ko uno Kushi yavuye akomokwa ko n'ayo mahanga, ariko byose nta shingiro bifise, kubera ko Imana mu kurema yaremye amahanga yose iyakuye mu muntu umwe. N'amajambo aboneka byakozwe n'Intumwa igice ca 17 murongo wa 26. Bizera bizigirwa dusangira urugendo rwo kuja mu ijuru. Nahandi haturuka inyigisho y'amoko uretse ku munara w'i Babeli i Babuloni. Ariko umuhamagaro w'Imana uyu munsi uvuga ngo bantu banje nimuve iwe, enda nimwirukane inyigisho y'amacakubiri mu bantu buhoraho, hama ibihe by'ihembura bibone kuza. Kristo yavuze ngo hazomungera umwe n'umukuku umwe, kandi ngo nta muyuda nta mugiriki, bose n'abana b'igiciro kinini, kuko baguzwe amaraso y'igiciro. None rero kuki twankana? Kuki turabana y'ingwe kandi twese turi bene umugabo umwe? Uri n'ugutwi niyumve ico mwemu abwira amashengero. Imana nihabwa icubahiro cane. Umwana agira kabiri wa Hamu yitwa Misiri, ubu nawe yakomotswe ko na nto muri Egiputa. Umwana agira gatatu yari yitwa Puti, ubu nawe yakomotswe ko n'abantu baba muri Libya ya kera no muri Algeria. Ibi tubibona twisunze amateka ya kera. Umwana wa nyuma rero wa Hamu umwana yitwa Kanani, ariwo Bibiliya yavuze wenyene. Niwe mwana yinjijwe mu rubyaro rwa Nowa. Uno mwana yitwa Kanani niwe yavuzwe cane. Impamvu nyamukuru Kanani ariwe yavuzwe ni yihe? Ubwa mbere ni ukubera ko Kanani yakurikiye cane ingeso mbi za se, hama kandi yerekanye umutima wo kwiyemera n'ubusambanyi kurusha bene wabo, hama kandi urubyaro rwiwe rwabaye rurerure mu bubi. Ndabibutse ko uwo mwana Kanani ariwe yakomotswe ko n'amahanga yaba mu gihugu c'i Kanani imbere y'uko Abisirayeli bahigarurira. Elena White mu gitabo citwa ngo Abakurambere n'Abahanuzi ku rupapuro rw'118 mu gitabo c'icongereza yavuze ngo Kanani yarazwe cane ingeso za se, kandi niwe yabaye icitegerezo co kwigomeka mu rubyaro rwa Hamu. Ntabwo Kanani yavumwe n'Imana iramwirukanye, oya, ahubwo Nowa yavuze ubuhanuzi bw'ibyaja kuba afatiye ku ngeso Kanani yari kuzogira. Kanani yavumwe kubera ko mu rubyaro rwiwe ariko rubyaro rwari kuzohitamwo inzira n'ingendo bya Hamu sekuruza wabo gusumba abandi bose bavukana. None Imana ntiyo bararenganije Kanani? Oyaye, kuko Imana ntiyigeze ivuga iti ndaguhanye ubu, ahubwo birivuga ko umwana atazohanirwa ibyaha bya se, ariko azohanirwa ibyaha byiwe. N'amajambo aboneka muri Ezekiel 18 umurongo wa 20. Kanani yaje kwihanirwa ibyaha byiwe bwite, atari bya se gusa. None uwo muvumo wa Kanani wari kuzokora gute? Yari kuzoba umushumba canke se umuko
umukozi w'abakozi ba bene wabo. Ntibavuze ngo azomushumba mu buzima bwiwe bwite canke azoba imbata kubera ibara ry'urukoba, kubera ko uno muvumo hari abantu bawinjiza mu kuba abanyafurika birabura, bakerekana ko Hamu kuba yaravumwe vyaciye bituma abanyafurika bose birabura. Ariko mwibuke ko ntabwo ari Hamu yavumwe, ahubwo havumwe Kanani, kandi abana bakomotse kuri Kanani sabirabure oyaye n'abantu bari mu bihugu by'i Kanani, Abafilisitiya, Abamori, Abaferizi n'abandi moko atandukanye yaba muri ibyo bihugu bya Kanani imbere y'uko Isirayeli yigarurira. Ntabwo barabirabure, ntabwo iyo nyandiko twokwigera tuyironka. Imana yamubwiye ko azoganzwa n'abandi, ntabwo ari kubera amaraso cyangwa kubera imyifato. None rero umuvumo wavuzwe kuri Hamu ngo bufise aho uhurira n'urukoba rwirabura rw'abanyafurika. Ego niko bimeze, niyo nyishu abenshi batanga, ariko bakayitanga bihuse cyane batabanje kwibaza kuca inyandiko ivuga. Birengagiza ko watoranye umuvumo wa Hamu atari Hamu bwiwe, ahubwo watoranye umugabo yitwa Kanani. Umuvumo wa Hamu ntabwo watoranywe Kushi, ntabwo watoranye Puti, ntabwo watoranye Egiputa, oya, watoranye umwana umwe yitwa Kanani. Nta nyandiko nimwe yokwemeza ko kwirabura kw'abanyafurika bikomoka ku caha ca Hamu, oya, nta nyandiko nimwe ivyemeza. Ahubwo kwirabura kwacu bifitaniye isano n'umunara wa Babeli, igihe abantu basabagirira mu bice bitandukanye by'isi. Mu by'ukuri bari umuntu umwe kuko bose bakomoka kuri Nowa, ariko kubera ko hari abagiye i Burayi, abandi muri Afrika, abandi muri Aziya, bakagenda mu birere bitandukanye, habaye ico twita kwisanisha k'umubiri bivanye n'akarere urimwo. Ntabwo tuzi niba umuntu wa mbere Nowa canke se Adamu yari umuzungu canke umwirabure, ariko ico tuzi gusa nuko Bibiliya ivuga ngo ndirabura ariko ndi mwiza. N'amajambo aboneka mu ndirimbo ya Salomo igice ca mbere umurongo wa 5. Kubw'ivyo ico tuzi gusa nuko Imana yaremye umubiri w'umuntu, yawuremanye ubushobozi bwo kumenyera buri karere ubugezemwo. Rero ku banyafurika impamvu urukoba rwanyu canke se rwacu rwirabura nuko akarere tubamwo kari gasanzwe ari akarere gashushe cane. Kubw'ivyo imisemburo iri mu mubiri yitwa melanine yategerezwa kuhaba kugira ngo ibuze urukoba rwacu kononekara, kandi iyo misemburo nyine niyo ituma tuboneka twirabura. Ntabwo ari ikibazo c'umuvumo wa Hamu, oya, nta nyandiko nimwe yerekana ivyo, kuko ubu hariko haduka izindi nyigisho zerekana ko inkende nazo ari abantu bagumwe n'Imana mu gihe ca Nowa. Ariko byose nta shingiro bifise muri Bibiliya, kanatsinda ngo Bibiliya yonyene gusa. Imana nidufashe cane. None ubwo turamutse tuvuze ko umubiri w'umuntu ufite ubushobozi bwo kwisanisha n'akarere urimo icitwa adaptation, ntitwaba dushigikiye ya nyigisho ya evolution canke se evolutionisme ivuga ko umuntu yavuye mu runyo hama agahavura agahinduka ikindi gikoko, agahinduka ikindi gikoko hama agatinda akaba umuntu. Ellen G. White avuga ngo inyigisho zivuga ko umuntu yavuye mu nyamaswa ni ikirema ca Satani gishaka gukuraho ishingiro rya Bibiliya. N'amajambo aboneka mu gitabo Abakurambere n'Abahanuzi, igitabo c'icongereza paja 45. Yongera kandi akavuga ngo Imana yaremye Adamu atunganye atari mu ntambwe zihindagurika. N'amajambo aboneka mu gitabo citwa ngo Uburezi paja 130 mu gitabo c'icongereza. Kubw'ivyo inyigisho ya evolutionisme si inyigisho ya Bibiliya. Ntabwo umuntu yavuye mu runyo ngahavura b'inkende hama ngo aheze ahindagurike mu kindi kintu hama ngatinda umuntu, oya, Imana yamuremye mu ishusho yayo, yavuye mu biganza bya Rurema asa n'umuremyi. Kuvuga ko umuntu yavuye mu runyo bingana no kwita urunyo umuremyi, niho kuvuga ngo abantu bose baremwe n'urunyo. Rero adaptation na evolution, ihindagurika ry'ubwonko, ivyo ntibiratandukanye, kubera ko adaptation ni uguhinduka gato mu bintu Imana yamaze kurema ariko bidahindura ubwoko. Ni n'amahindagurike make ashobora kuba, kandi ibyo bintu biba mu gihe gito canke kirekire. Nk'akarorero, ibara ry'urukoba birashobora guhinduka, uburebure bw'umuntu birashobora guhinduka, umusi
umusatsi w'umuntu ashobora guhinduka amaso manini canke mato, mugabo umuntu aguma ari umuntu. Ariko evolution ni ihinduka ry'ubwonko, ni ukuvuga ngo ubwoko burahinduka bukavamwo ubundi, umuntu akava mu gikoko canke igikoko igahinduka umuntu, canke inyoni igahinduka ikindi kintu runaka, canke inka ikazava ihinduka impene, canke impene ikazava ihinduka umuntu. Ico nico twokwita evolution. Murumva ko bitandukanye. Mugabo adaptation ni ca gihe inka imwe igira amahembe, iyindi ntiyagire, imwe igira amatwi maremare, iyindi ntiyagire, mugabo ikaguma ari inka. Mu bitandukanye rero ntimubifatanye, bino bintu biratandukanye. Ibi rero Bibiliya hamwe na Ellen White birabihakana rwose. Ntabwo umuntu yavuye mu runyo ngavura ahinduka inguge, ngavura ahinduka ikindi kintu, oya. Ellen White avuga ngo ibiremwa by'Imana birashobora guhinduka mu rugero ruto kugira ngo byihuze n'ibidukikije, ariko ntibihinduka ikiremwa gishasha. N'amajambo aboneka mu gitabo citwa Uburezi paje 130 mu gitabo c'Igifaransa. Rero mubizirikane, mubimenye ko adaptation na evolution ari ibintu bibiri bitandukanye. Kandi tumenye ko umuvumo wa Hamu atawuhuriye n'ukwirabura kwacu. Ukwirabura kwacu ni ikintu karemano, ni integuro y'Imana, ni urukundo rw'Imana, kubera ko Imana yarekera abantu b'i Babeli uburenganzira bwo gusanzara mu isi uko bari basanzwe bameze. Mu by'ukuri hariho abantu batari gushobora kuba mu burere bagiyemo, niyo mpamvu hari abantu Imana yacishima ko bagira uko bagwera bivaye n'uburere barimwo, ikabaha imisatsi miremire, abandi ikabaha urukoba rutukura, abandi ikabaha urukoba rusa na jone, ikabaha imishatsi migufi, abandi miremire, bamwe ikabagira bagufi, abandi barebare. Hama natwe Abanyafrika nk'abantu tuye mu mugabane w'izuba ikaduha urukoba rwirabura kugira ngo bishoboke ko tuhaba kandi tumerewe neza. Imana ntihabwe icubahiro cane. Ni ngombwa reka Abanyafrika twishimira ino ngabirano ijuru ryaduhaye. Ntabwo ari byiza guhindura urukoba rwawe rugira inzobe, ntabwo ari byiza ko iyi mishatsi miremire, kuko Imana yabonye ko Abanyafrika baberewe n'imishatsi migufi. Ntabwo ari byiza ko Abanyafrika twituka tukikengera ko dufise ubwenge bukeya kubera imivumo ya Hamu. Oya, ntabwo ari aho bihuriye. Twabonye ko abantu bavumwe ari abantu bo mu gihugu c'i Kanani. Nabonye ntibavumwe mu buryo bw'umubiri, ariko kandi umugabane batoranye mu buryo bw'ibyampwemu watumye uwo muvumo ubakurikirana. Imana nitugwanire cane. None rero twohigira iki? Umuvyeyi agomba kwiyubara ku makosa akora, kuko naho bitogira ingaruka kuri we. Hagize umwana akurikirana inzira yiwe, imivumo y'umuvyeyi irashobora gukurikirana umwana, igakurikira abuzukuru n'abuzukuruza. Nimurekere Yesu aganze imitima yacu uno munsi, kandi twumva ijwi ry'Imana ridodora ku nzugi z'imitima yacu. Twemere twugurure, hama dusohora amacakubiri muri twebwe, dusohora urwanko muri twebwe, umurimo w'Imana utera imbere. Akagenda Sandrine Sebereche mu izina rya Yesu. Reka kino kibazo tuyigarukirize hano, tubatumirire kubandanya muri kumwe natwe, kubera ko tuzobandana igice ca gatatu c'icigwa cacu. Twari twasubiye inyuma kubera ko kino kibazo twabona ko gihambaye cane, kandi tukibaza ko benshi muri mwebwe mudukurikirana mwarimo gifise ko amazinda. Nuko rero Imana ivyo kubitahura kurenza uko amajambo y'umuntu yobidutahuza, biciye mu izina rya Yesu. Gusenga Imana. Turagushimiye Data twese yo mwijuru kubera ko udukunda, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Urakoze ku muco uduhaye, urakoze kandi kubera ko natwe Abanyafrika turaba agaciro imbere y'inyonga zawe. Urakoze kubera ko igihe muri Kanani yo mw'isi bakwirukana, igihe Herode yariko akwirukako, wahungiye iwacu muri Afurika urahanezerererwa. Turagushimiye kubw'iryo teka waduteye. Nuko twemerere agakiza gataye muri Afurika, gataye mu mitima yacu, gataye mw'ijwi ry'umuntu ariko aranyumviriza uno munsi. Umutima we uhinduke, ivyizigiro byacu byubakwe bushasha. Ni mw'izina ry'Umwami n'Umucunguzi wacu Yesu Kristo tubisabyemwo. Amen. Amen.